Hello, murabona ahantu tugeze ntimushobora kuhabona neza mbo murashobora kuhabona mugabo ntishobora kuhatahura. Aha ni ku mutumba Rusha, zone Kibuye, komine Isare. Aha rero murabona ko hari ibitwiyo dusanzeho n'ahantu kure ku musozi kure. Ahantu haruguru hari amazi y'amashuha, hari n'andi mazi menshi atutubizaho. Aya matiyo rero na ya Regidezo. Regidezo iriko irasuma amazi menshi cyane muri iyi mitumba ya komine Isare. Iyi mitumba ihanamiye igisagara ca Bujumbura kugira abanyabujumbura muri iyo mumve yuko biento mu minsi iri imbere amazi muzoyora meza kurusha amwe ya Kinju, amazi aryoshe neza cane. Twomeze urugendo twigire mu mbona kazoza. Babwira ivy'amazi, aha mubona hose, aha mubona ni captage ya Regidezo, aha hose mubona na amazi ari ku mutumba Rusha, komine Isare, zone Kibuye, komine Isare. Aha rero urumva ko komine abatazi komine Isare ahirerereye ni haruguru ya Ntahangwa. Urenganye Ntahangwa ushushikira kuri komine Isare. Ubunye duga umeshikira ku rusozi runiniya gugabura Isare ya kera nande na Nyabiraba. Nahantu bita rero mu Rusha hari amazi captage nziza cyane. Captage yakozwe na Regidezo kugira ngo abanyagisagara muri ko muradukurikirana mushobore kuronka amazi meza. Mwabonye ko twaberetse amatwiyo, n'ubu unye tuberetse ahantu dushitse hari captage y'aya mazi. N'amakaptage ni menshi, ni imwe mu makaptage turiko gishoboye kubereka. Murabona amatwiyo ngaho batishijeho kugira ngo abene gihugu kuri yambona kazoza y'igihugu dushobore gushika kuri yambona kazoza, nuko tugira amazi meza. Rero dusaba rero abantu bariko baraha amazi aca baze bayabungabunga. Kandi ndabona yuko amazi nafuse neza, umenga ni Kinju. Asha imbere umenga rare nabo dushana Kinju. Mwirambire rero ku migambi myiza mbona kazoza. N'umunsi urashobora kuba mukinya amazi mu gisagara, burya uko biri siko bizokwama. Tugira umwizero, buryo ni heza. Ahubwo Regidezo mubandanye mukora cyane gose, mugwize inguvu nyinshi. Kurya twabibonye kuntu zeye ku gitoro cyaheze, mukaca muhaseruka, amatara yagiye mukaca muhaseruka. N'ubu turabasaba yuko turabasengera kugira ngo mubandanye. Rero aya mazi ni meza. Burundi hajya bufise ikintu gikomeye cyane. Aya mazi muri ko murabona turashobora kuyagurisha mu bindi bihugu. Ahubwo simbo n'igituma ayanye mbere simbo n'igituma turinda turayicisha mu vyuma twivoma tukinywera ngaho onye igikinju ca 3,2005 usa nuko ikinya ari ca kandi. Mugabo urumva amazi turashobora kuyagurisha n'ibindi bihugu bikaronka, hanyuma bakavuga ati mazi mu Burundi ni ya kwanza. Ntiwibagire kugira subscribe kuko ibi bintu tuba turabereka. Aha hariho abatanezererwa, aha hariho n'abatavuga ati hashire ko naraye. Kubera iki? Twerekanye ibintu by'ibyiza by'u Burundi, ubutunzi dufise kama twashobora gukuramwo. Ubu two turahumuka amaso kugira ngo tumenye ingene amazi twashobora kuyabungabunga tukayabyaza umusaruro. Rero tumirire kubandanya mukurikirana chaîne yacu, tubereke ivyiza vy'u Burundi. Aha abandi babereka ibitagenda neza, twe tubereka ibigenda neza. Mugani ibitagenda neza tuzobibereka, hanyuma twibandanize turiyage neza. Mwibuke ko turiyaga ibintu byo duteza imbere. Ibi rero biri mu byo duteza imbere. Aya mazi ni ikintu cyo duteza imbere. Come on see, uzobibona hariya muri Isare. Berekana nibandanirize nawe ushishikare udukurikirana.